nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Hazwa mukama. Muri irya minsi Yesu yabariye abayahudi ati, nukuri ndababwiye ivy'ukuri, uzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigera apfa. Abayahudi bamugira bati, tugiye twajijuka noneho ugenzwa n'ishetani. Ibrahimu yarapfuye, abahanuzi kandi barapfa, nawe uti uzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigera apfa. Ubaye none uruta sokuru wacu Ibrahimu yapfuye n'abahanuzi kandi bapfuye, ubwo wigira ngo uri mwiki? Yesu arabishura ati, no kwinina hazaje wenyene ininahazwa ryanje ntaco ryomara. Data niwe anshimagiza, umwe mugira ngo niwe mana yanyu, ariko namwe mutamuzi. Jeho ndamuzi, ngize ntisi ndamuzi, no bambaye umubeshi nkamwe. Noneho rero ndamuzi kandi nkazigama ijambo ryiwe. Ibrahimu sokuru wanyu yipfuje kubona wa musi nzoza ko yawukubitiza kwa gatima akanezerwa, awubonye arahimbarwa. Abayahudi rero bamubwira bati, nta n'imyaka 50 uramara ngo Ibrahimu waramubonye? Yesu rero abasubiza ati, ego cyane, nukuri ndababwiye, Ibrahimu ataravuka jewe namye ndiho. Batora rero amabuye ngo bayamutere, Yesu nawe arihisha ava mu gisengero. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo yose twazirikanye turumvise kwagarutse kuri Ibrahimu, tugerageze kuyazirikana tugaruka kuri Ibrahimu nyene, ariko kandi tunagaruka kuri Yesu Kristo, kuko murumva yuko naho yagarutse kuri Ibrahimu, uhambaye ari hagati muri vyose ni Yesu Kristo. Tugarutse rero gatonya kuri Ibrahimu, uheruka twaramuzirikanye ko turaba nogira ntiranguka ry'imihango Imana yamuhaye. Imana ikamuha umuhango twazirikanye ubuheruka w'igihugu, twarazirikanye ku muhango w'igihugu Imana yahaye Ibrahimu. Abatari ngaha nze murakubitira kuri YouTube, kuri chaîne ya Radio Maria Burundi, muzobisanga ko muzobizirikana, canke kuri page Facebook ya Radio Maria Burundi, canke mu magroupe WhatsApp dusanzwe turimo abagenzi benshi ba Radio Maria Burundi. Ibrahimu ni igihugu. Uyu munsi tuzirikane Ibrahimu n'uruvyaro. Mu bintu nogira ni kuva mu bwuzure bwa kera Imana yigaragajemwo mu buvyeyi bwayo, nuko iha umuntu kurondoka ubuzima, ikamuha uruvyaro. Ariko dutanguye kuvuga gutya, kugira ngo kumbure bihave bikora kwitama abo bamaze igihe bubakanye imyaka myinshi ataruvyaro bararonka, canke kumbure gwarabuze rwose. Oya, no kugira ngo tubanze tuzirikane neza ugo ruvyaro aho rushingiye. Turaza kuzirikana ugo ruvyaro, ariko kandi turubonamwo iyindi siguro, ubundi butumwa buhishije. Be burya umuntu avyara kubera iki? Umuntu avyara kubera iki? Rigane kibazo gikomeye. We nimba waravyaye, wavyaye kubera iki? Ubwo naho warabigize kubera gusa ubona ko abandi bavyara, canke society igira iti utavyaye uramenje,
kubera ikibano, kubera nyoko bukwe canke kubera mama na papa we bakuremereye bativyara. Hari abandi bavyara uyu munsi havuga bati abatavyaye hari ibigwara byinshi baca bagwara, amaguru akavyimba ibiki, karemera umuntu gategezwa kuvyara vyanse bikunze. Jori sinzo nigeze kumva mu abanyapolitiki bacagira ati basi n'umukobwa napfuma vyara umwana umwe univyo munanira kumurera. Ukuvyara ni kibazo gikomeye. Kubera iki ushaka kuvyara? Abasore abagabo mugenda muravyara ku nzira kubera iki? Uyu munsi mbere ugasanga abakobwa bamwe babona umenga kubaka bisaba responsabilité nini, bisaba gusangira umwidegemvyo wawe n'umugabo, kagira ati sishaka ibingora, mugabo nzovyara umwana umwe gusa atagira se, hanyuma nimerererwe neza, amabere yanje ntakoroke, gumenja kugira hatangorane. Ahandi naho gasanga muri ino si ibintu bigenda birazunguruka, ibyo usanga biri ngase, ibyo usanga biri hariya. Iburaya naho bagashaka kwiberaho batavyara, gasanga umugore n'umugabo n'abantu bubakanye umenga ni nka contrat yo kuryiraha, kurya ubuzima, kujya bivuga uyu munsi abajeune ngo no kurya ubuzima. Nibaza je nafise umwana yamvuyemo ko ntariko ndarya ubuzima, ndaburya gose kandi buryoshe gose hano muri Radio Maria. Ngo no kurya ubuzima, ugasanga baguma bari ngahari babiri gusa batembagarana nk'imirisho. Ugasanga rero turibagira yuko ukuvyara ko hari ikintu giserura gikomeye c'ubuvyeyi bw'Imana. Ariko kandi kuvyara tufatiye kuri iri jambo ingene Imana yabibwiye Ibrahimu, Imana ikabwira Ibrahimu amajambo niko avugi kuko tuyumva mu mico canke mu buzima bwacu ngo kuvyara, ariko iri kimubwira ibintu bindi bikomeye, kamubwira ngo uruvyaro rwabo. Rimwe yageze kubwira Ibrahimu iti Ibrahimu soka hanze, ati haruri izo nyenyeri ziri ku gicu, ngo abantu uzovyara bazongana gutyo. Harageze igihe Ibrahimu aratahura yuko ugo ruvyaro atari uruvyaro rwo ku mubiri. Hariho kuvyara ku mubiri, ariko kandi hariho no kuvyara uwo wavyaye ukamugira umuntu, ukamuha igihagararo c'umuntu ashobora guseruka imbere y'Imana akayaga n'Imana, c'umuntu arimwo ubuntu hagati mu bandi. Arimwo ubuntu hagati mu bandi. Kuvyara ugatereka ngaho ni ibintu bisanzwe, ni ibintu vyoroshe cyane kuko n'ibikoko ivyo birabishobora. Ariko kuvyara umuntu ukamutoza indero nziza, ukamuha gusokoroka koko nk'umuntu ahimbara Imana kandi koko vy'ukuri ari nico amarira ubu buzima, ico ni kindi kigoye, ni kindi kigoye mbere, niko kuvyara kuremereye kunagoye. Uyu munsi wa nakaryo keza kugira ngo bamwe n'abandi bose abadashaka kuvyara canke abifuza kuvyara, umuntu agaruka akitera ikibazo, ndabishakira iki? Kuko no kuvyara bisaba koko kwinjira mu isezerano, ukumva uti ibi bintu ngire nshike ko si ibintu gusa vy'ikibiribiri, ni ngingi ikomeye y'ubuzima irimwo une grande responsabilité imbere y'Imana n'imbere y'ubu buzima. Akaryo keza kugira ngo tunabwira abantu mwese mwavyaye hanyuma murata muranyika mu bitanu wundi, imbere y'Imana nta mahoro ugira, nta kukubesha, nta mahoro ufise. Shaka wambara ikoti ryiza. Hano abantu bagenda baravyara ku bantu bagwaye mu mutwe ngo ariko barondera amashansi. Oya murabe ingene umwana w'Imana yavyawe. Imbere yuko avyagwa habanje kwegeranywa umuryango, kandi umuryango w'abantu
bumva ko begeranijwe n'Imana, bategeranijwe gusa n'icyifuzo cyo kugira urugo. Hari icyo cyifuzo kiri mu muntu ndemanwa, ariko hari ikindi kiri hejuru y'icyo gitwaye byose. Kumva yuko mu kukirangura ukirangura uri imbere y'uwo afise ijambo rya mbere n'irya nyuma ku buzima bwawe. Uyu munsi mbere ukabona hari n'abantu bihuta, kabona bashaka kumva ko canke bahutagijwe n'ikibano canke bahutagijwe n'agakuku, abandi baransize. Ugasanga agiye kuvyara, gushinga urugo, umenga ntatahura neza responsabilité yinjiyemo. Hariho umuntu akakubwira nti ubwo haragira, erega kandi uvuga yuko bose bazovyara. Hariho umuntu akakubwira si ukuvuga yuko mwese muzotegerezwa kuja mu rugo muvyara, kuko hariho umugambi w'Imana, kandi hariho nuko ubu bifitiye koko ivyo wegeranije byose kugira ngo ubuzima ugiye kuzana muri ino si bushobore kugira ubuzima bwiza mu bishoboka byose, mu byo umuntu ahambije. Uri kuragenda mwihuti ringe kabiri, pati biranyanikiye, nta dumbi dutanu ufise ngaho nkopesha, sa nakubwiye wowe nyene nubwira ngo wegeranye ubuzima bw'iwawe wewe wenyene ngo yango tuzobironkerayo. Wende utanambira. Suvuga yuko nuko umuntu yovyara ari uko vyose yavyegeranije vyose akantu kose, oya, mugabo hariho icyo twita le minimum nécessaire. Le minimum nécessaire. Ukabona yuko umuntu ntarashobora no kwegeranya y'ukwitunga wenyene ubwiwe, ugasanga ariko kuko ntazirikana neza icyari cyo ukuvyara, ukuzana umuntu muri ubu buzima n'umugambi w'Imana, kuvyinjiranamo umutima uzirikana ko ari umugambi w'Imana. Ibrahimu Imana ikamubwira rero amajambo arengeye na kure ivyo yahavuye ashika, kuko Imana yamugabiye umwana umwe Isaac, mukamubwira iti uruvyaro rwawe ruzongana uko. Bivuga yuko hariho ubundi buryo bwo kuvyara umuntu. Nta mwana afise yamvuyemwo mu mubiri, mugabo ugasanga ndafise abantu benshi bumva yuko nabavyaye mu bibazo no mu bwenge, mu bwitonzi bw'ubu buzima. Bero ugashobora gusanga agira ati we warambyaye gusumba ujya yambyaye agatereka ngaho agaterera ngaho, wewe waranyitwararitse intambuko ku yundi, urantoza ubwenge, urantoza ubwitonzi bwo kumenya ingene nanje shobora guhagarara nkakorera ubuzima mbere hageze nkanabubwibarukira ubundi. We warambereye umuvyeyi. Niho hava za mvugo uyu munsi bangabo usanga baharaye ngo umuvyeyi w'umutima, ba dadi bande. Ariko tubirabe neza, ubwo koko nibiba bishingiye mu sezerano y'Imana, isezerano y'Imana. Ariko kandi uru ruvyaro rwa Ibrahimu n'uru ruca ruhambya ivyo Yesu Kristo aciye avuga, ariko arayaga n'aba Bayahudi batamutahura na gato, akababwira ati Ibrahimu atarabaho jewe nariho namyeho. Agakoresha ya mvugo nugira nti iri mu izina ry'Imana, kugira ngo abumvishe ati ntimwibaze ko ukumumbona mu maso yanyu nk'umuntu agendagendera hagati yanyu nk'uko umenga bigarukira ngaho, ndi Imana yabagendeye. Akiha izina rimwe nyene Imana yabwira Musa igihe ayibaza ati mbega nibambaza uwantumye ndababwira ko ari inde yantumye, urababwira yuko nduriho. Naco gituma Abayahudi kuko barazi Bibiliya, barazi ijambo ry'Imana, barumvise ko yishize ku rugero rw'Imana ngo bace batora amabuye bagomba kuyamutera, ngo ariko arihisha abavamwo arirenganira. Aha naho Yohana agacagira ati ngo kuko isaha y'itari bwagere.
aho nagomba kugarukana cyane cyane nahababwira ati ngo ugumye amajambo yanje ntazokwigera apfa ngo azohoraho. Ibrahimu kuko yagumije isezerano y'Imana akagumya amajambo y'Imana muri we ntiyapfuye, ariho mu bandi bose baciye mu nzira yiwe y'ubucuti bwiwe n'Imana, y'ukwizigira Imana se y'umukama wacu Yesu Kristo, bakamuha urukundo rwabo rwose, bakaba abantu barondoka imigisha n'imihezagiro muri ino si, bakaba abantu bahezagiriye isi kandi bakanayikingira ibintu byinshi. Hari abantu benshi bari imbere y'Imana mu kuri, banywanye neza n'Imana, bakarondoka ubuzima bwinshi n'ibyiza byinshi muri ino si, ariko ko muri Facebook itirirwa iratubwira dahayagiza, batirirwa barashira ku ma statut, batirirwa barahanahana kuri WhatsApp, mugabo bagumirije ubuzima, bagumirije isi koko imbere y'Imana, bameze nk'amaparatone, bameze kandi nk'imbuto kumwe izaburi ivuga iti ngo no mu busaza bwiwe aguma arondoka, vieillissant il fructifie encore, kuko arimwe ububasha bw'ijambo riguma giyubura muri we rigaheza rikazana ingingo n'ingendo vy'ubuzima bwiza muri nosi n'imbere y'Imana. Dusabe bene uko kurondoka ivyiza, ariko uwo muntu arondoka gutyo kuko ari mu ijambo ry'Imana, n'ukurondoka kudapfa ku buryo bw'uko azobona ubuzima budahera, ngo n'urupfu ntiruzomutsinda. Aha Yesu ariko ababwira yuko uwakiriye amajambo yiwe atazokwigera apfa, bo bacabona uru rupfu rw'umubiri, la mort biologique. Mugabo Yesu ariko ababwira ubwo rupfu cyane cyane rwa kabiri, ijambo ry'Imana gita urupfu rwa kabiri, urupfu rwo mu muriro udahera, urupfu rwo gutakaza ubuzima imyaka yose. Ukuzirikana rero kurondoka kwa Ibrahimu, mbere ukuzirikana ukuvyara gusanzwe mu mubiri, twategerezwa kubizirikanamwo yuko, kandi benshi niko bagiragira ati jewe nzopfa siga imbuto, siga izina ryanje mu wo mbyaye, gitwe yuko ntapfuye, nibaze bantanikara. Ni omenga ashaka kubandanya ubuzima mu wasize, mugabo aragiye. Arashobora no kuba asize uwundi, mugabo wewe apfuye imyaka idahera, aguye mu muriro udahera. Ariko ni nk'uko ashobora kugenda adasize umuntu mu mubiri, asize abantu mu mitima myinshi bahagaze neza imbere y'Imana, agaheza akabandanya ubuzima budahera. Uhita mwiki? Imana ishobora kubiguha vyose, kurondoka neza ku mubiri, ariko igihe cyose uzofata ingingo yo kuvyara, yugurure, wumve yuko uri kurarondoka ivyiza vy'Imana, kugira ngo kuvyara kwawe nikuze guherane nuko uvuye muri nosi, no mu buzima bukurikira ukaguma uvyara. Papa ni Paulo wa kabiri aracariko aravyara, Tereza umwana Yezu aracavyara, aracatuvyara imbere y'Imana. Ukaza nko ku bintu yanditse, ukaza nko ku buzima bwe mukungene yabaye, ukumva birasubiye kukunagurira ubuzima bw'Imana muri wewe, agasubira akakuvyara. Uko dusanga iyi migenderanire, hari umuntu yigeze kumbwira ati Pati, hari umunsi narinza namaze gushika mu hoteli ngire ndazikura imbere y'umugabo yarantwayeyo, hama visage yawe iraca mu bwenge ngene uhora unyihaniza, mera nk'uko ubonye ku ruhome. Ati umugabo twari kumwe yabonye nugurura icyumba cy'ihoteli, niruka ndazita niruka, ntemaguza niruka. Uyo muri uyo mwanya sinamuvyaye, kandi je nta nibyo narinzi. Iyo atabimbwira ntavyo nopfuye menye, ntavyo nopfuye menye. Nguko ukuvyara, ugushobora gukingira uwundi no mu rupfu yaragiyemo, no mu rupfu yaragiyemo. Muribuka yuko Patiri yanatubwiye ati naho wowe ugiye gusambana urapfa umuhanda uca imbere ya Yezu uti Yezu genda agiye gusambana, ndagiye kwiroha mu rupfu, azomenya ingene arugukura imbere, azomenya ingene arugukura, arazi ingene ashobora kuvyorganiza
wagenda ugasanga wa muntu usihari bamutaye nko mu gasho canke yaciye agwara araremba afatwa bukumbi. Hajya hari ibintu biba ntitwigere tumenya yuko Imana iriko irabikoreramo, kuko Imana iradukunda kandi igakurikirana akanya kose ubuzima bwacu. Niwe yigeze kutubwira ati ngo n'umushatsi wanyu uri ku giharuro. Nico gituma natwe ivyo tugerageza kubamwo ntitubibamwo tubiheramwo nk'ababiheramwo muri uyu mubiri muri ino si, ariko tukavyugururira igikorwa ciwe bikazokutwugurira natwe kurondoka ivyiza n'ubwiza bw'Imana, bikatwugurira natwe kuzojabukanwa mu buzima budahera. Amen.